uko igisagara kibi gisagara gihambaye niko abarimwo n'abaruzi bakomeye abo rero bavuga bahariya n'abahariya nyene abo mu gisagara bobo bari ku rugezo rurenze kuko abantu batahura hose bariho ubwa mbere jewe ku ruhande rw'iwanje naragiye ku mupfumu umwe hari abapfumu baba beshi aba escrow kabana kujya nyine escrow bubaho atavyo baba bazi n'abandi bavre haro n'abandi bavre abo rero bavre ni babandi nyuma mvutse haheze iminsi mikeya nukuva nk'imyaka hagati y'ibiri n'imyaka 3 mama wanje yaragize ikibazo acaragwara mu mutwe amaze kugwara mu mutwe hanyuma cyambaho mu buzima bubi umuntu ari inyuma y'intama ashobora guhinduka kaba urongoye igihugu urabizi ko kiba kirimwe abagenero kiba kirimwe abashikiranganje kiba kirimwe abaministre kiba kirimwe abantu bakomeye igihugu nyene murumva namwe igihugu Chuti bakunzi ba Saneza TV na mwese muri ko muradukurikira ni Sisi Hit Promoter turatangwe tubaramutsa tubahamwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muri ko muradukurikira muherereye aha rero mubona twicaye ni mu ntara ya Gitega ni muri capitale politique ni muri hotel nziza cyane abatari bake mwamenye nibaza ko ariyo yamenyekanye cyane yitwa Erena Hotel tukaba rero tugiye kuganira no umupasteur nibaza ko abatari bake mumaze kumenya umupasteur yasizwa amavuta akandi agiye kutubwira agiye kutuganirira ibitari bike akomoka mu rushengero rwitwa Erena y'Igitega kumbure araja kutubwira ibitari bike pasteur twagohaye ikaze kuri Saneza TV murakoze cyane ego ndabaramukije mwese muri ko muradukurikira amahoro y'Imana abane natwe twese pasteur no munsi ni ku munsi wa gatandatu ubwo ntitubakuye mu bindi bikorwa by'urushengero mwarimo ego ubundi umuntu ntashobora kubaho yicaye abafisi ibikorwa ari karakora mbwa muri ivyo bikorwa ari karakora aragenda araraba kimwe mu mwanya wacu ego Pastor Erena ni jambo ry'imfunyapfunya mugabo twifuza ko twomenya mwori tubwira mu majambo yose ego mu majambo yose ni Eglise ERENA de Nation Erena nuva mu Kirundi ni shengero gikanguro kwisi yose ego Pastor twashaka uno munsi utuganirire donc udushingire intahe ijanye n'ubuzima bwawe mu mfunyapfunyo nko mu minota mike cyane abantu bakumenye murakoze cyane intahe yanje nivyo ndende ariko cyane ikintu cya mbere shima Imana shima ko nakijijwe nka Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mugabo uko ngiye gutangura kubijanye n'intahe ndaza guhera ubuzima bw'imibereho ntarakizwa kuvuga ngo nkitangura kubaho ego mudoge kwijana murakoze nuvuga yuko je mu muryango ndi umwana agira 3 hanyuma mvutse haheze iminsi mikeya nuvuga nk'imyaka hagati y'ibiri n'imyaka 3 mama wanje yaragize ikibazo acaragwara mu mutwe amaze kugwara mu mutwe hanyuma cyambaho mu buzima bubi maze kubaho mu buzima bubi ndabukuriramwo ndakomeza ndabubamwo gushika mu myaka ishika 13 hanyuma y'imyaka iyo myaka cyane niyumvira kuva muhira kugira ngo nje kuronderera ubuzima handi yego muri uko kuva muhira nkaja kuronderera ubuzima handi ni kuvuga yuko ntitwashoboye kubana neza na mukadata hanyuma nje kurondera ubuzima handi rero mu gisagara hanyuma ngiye kurondera ubuzima handi mu gisagara natanguye gukora akazi nakoze ubuzi butandukanye narakoze akazi ko kuragira inka narakoze akazi ko mu gikoni narakoze nukuvuga yuko ikintu cyose gishobora kunyinjiriza amafaranga nashobora kugikora ko navuga ngo nkeneye kubuzima buhinduka nicyo niryo hangi nari mfise navuga ati nkeneye kubuzima buhinduka
hanyuma rero muri uko nyene ndiko ndakora muri ubwo buzi butandukanye noneho haca hanza mwijwi no kwita ko ryari ijwi ry'Imana nubwo ntari bwo ndayimenye ryakunda kuza mu karirimbo kavuga ngo umunsi umwe Yehova azonyihishurira hanyuma nzosenga Yehova. Ako karirimbo rero kamaze gutangura kunzamwo cyane nari mfise umugenzi wanje twakundana cyane hanyuma carakizwa. Akijijwe sinavyumva sinabitahura ariko mu nyuma nanje ryajwi ryo gukizwa rirakomeza yo kwakira agakiza by'ukuri cyantangura ubuzima bwanje kubohereza Imana. Muri uko kwakira agakiza hariho ijambo ryagiye rifasha ubuzima bwanje ntashobora kwibagira riri muri Yohana igice ca 5 umurongo wa 10 umurongo w'indwi aho avuga ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe munsabe ico mugomba cose kizobabera kuno. Rero maze kwakira iryo jambo nkalitahura naciye ngaruka kuraba ubuzima bwanje ndavuga ni ubuzima bwanje kuba buriho nabi si Imana yabishatse, kuba buriho nabi naho navukiye ni bibazo vyabayeho mu muryango. Mugabo rero ntangura kwizera ndavuga nti birashoboka nubu ko bushobora guhinduka na cyane cyane ko namaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ubwenge bwanje bugahinduka ivyumviro vyanje birahinduka. Noneho cyanibuka n'ijambo riri mu gitabo cy'itanguriro aho Adamu na Eva bagiye gukora icyaha niho Imana yacisura ijambo rivuga ngo muzobaho murushe. Cyanibuka rero ko kubaho nabi si Imana yagomvye ko umuntu abaho nabi ahubwo ni icyaha niyo yabaye inyanduruko yo kugira ngo ubuzima bw'abantu bugende buhungabana bagende baca mu bibazo bagende bagira ingorane. Mugabo rero umaze kumenya ukamenya inyanduruko yavyo urashobora guhinduka kandi amateka yawe Imana ikayahindura. Rero cyantangura gusenga ndabwira Imana ati Imana namba Adamu na Eva bakoze icyaha hanyuma ico cyaha kigakwegera isi yose ikabaho mu ngorane kubera icyaha ariko hariho umwami yitwa Yesu ati uwo rero ko yaje yafashe ya mibabaro yose twebwe ari kutubako acara yikorera aca yishirako amajambo rero yarazamu kwizera kwanje nongera ntegwa n'intege n'ingene Dawidi abasoma Bibiliya cyangwa abasoma ibitabo Dawidi umwami wa Bisirayeli umwami wa Bisirayeli nuvuga ko uwo mwami wa Bisirayeli se na nyina bari baramwibagiye mugabo Imana iramwibuka umuntu yararagira intama Imana iramwibuka kugeza aho imuhindura umwami wa Bisirayeli. Ivyo rero vyaranyuguriye ivyumviro vyanje nibaza ni gute umuntu ari inyuma y'intama ashobora guhinduka kaba urongoye igihugu. Urabizi ko kiba kirimwe abagenero kiba kirimwe abashikiranganje kiba kirimwe abaministre kiba kirimwe abantu bakomeye igihugu nyene murumva namwe igihugu ukiyumvira rero ingene umuntu yahoza aragira intama ashobora gucika umwami. Ndavuga nti iyi Mana yakoze ivyo nubu iracahari iyo Mana yakoze ivyo nubu iracakora. Ivyo rero vyaranyuguriye mu vyumviro vyanje ndavuga ati ndashoboye na jewe ibintu birashobora guhinduka ndashobora kuba umwami ndashobora kurongora abantu nisunze ubuzima nabayemwo nisunze ivyo nakuriyemwo nisunze ko wanashima n'umwanya wo kwiga amashuri atabona rose ivyo sinabihagaze ko cyane. Ubundi ufise amashuri angahe Pastor? Oya sindashobora kuyavuga mugabo kimwe gusa nagomba kubwira abantu kimwe nuko amashuri ntahezwa nubundi ko ndiga bigenze nkuko kuri programme bitunganijwe muri uko kwezi kwa kabiri ndacari sanse muri theology. Pastor uvuka mu ntara yihega Pastor? Mvuka mu ntara ya Ruyigi komine Butaganzwa. Ego
Okay, watubwiye ko mama wawe yagize ikibazo aragwara mu mutwe, vyahavuye birangirira he? Mama wanje yaragize ikibazo aragwara mu mutwe, nukuri sinokubwira ngo ubundi ngo vyarangiriye kuko kugeza nino saha sinzi yari, sinzi ngo yarapfuye, sinzi ngo ariho, urumva kumenya aho vyarangiriye biragoye. Pole sana. Pastor, baravuga yuko intara ya Ruyigi ari intara ivugwamwe ibintu vy'uburozi cyane, harimwe abaguruka n'intaro, harimwe abagiye bafise ubukonikoni bugiye butangaje. N'ahandi birahaba, mugabo mu Ruyigi naho ngo biragwiriyeyo cyane. Vyo bari vyo canke sivyo? Ico kibazo kiragoye, kubera biragoye kumenya abaguruka mutagurukana, ariko biravugwa kuko hariho n'uwigeze gukoroka 12 yaragiye muri polisi, ivyo birazwi. Uwo yakorokeye ko yaragize ikibazo, ubuzima burahinduka aramira nk'ugwaye, ivyo vyarabayeho. Mugabo nagomba kubwira bariko baradukwirikira uko igisagara kibigisagara gihambaye niko abarimwo n'abarozi bakomeye. Abo rero bavuga bahariya n'abahariya yene, abo mu gisagara bobo bari ku rugezo rurenze kuko abantu batahura hose bariho. Pastor adushingiye Intahe, antuka niho wavukira mu Ruyigi, kuko watubwiye ko wakijijwe, waciye mu bihe bikomeye, watubwiye ko wakijijwe kandi ukuze. Pastor, wari umaze kuja n'umunsi n'umwe basi kumupfumu canke? Okay, murakoze cyane kumbata ico kibazo. Ubwa mbere jewe ku ruhande rw'iwanje naragiye ku mupfumu umwe, mugabo ntiyari wakure, yari umubanyi. Kubera ico gihe nari ngwaye mugasi nari bwo nyene nakiraga kiza, nari nkiri umwana mutoyi. Hanyuma nyokura mbyara nawe yarigeze kunjana kundi mupfumu we nyene ubwiwe ari wanjanje ko ivyo nta nivyo narinzi. Hanyuma hambavu y'ivyo rero je nyokuru wanje ari umupfumu. Uvuga waramubona ukuntu abikora? Abibona, yego, urumva nta kamaro ko kuza kurondera abapfumu kandi no ngaho bari bahari. None ugerageje kuraba imbaraga z'umupfumu, bakoresha mangetengete n'ivyo turabibona, ugasanga bari muri ibi, bari muri buriya, bariko bagira bijya bagutumye ibi, ibintu nyene wumva ko bidashoboka, ariko kandi ngo hakavamwo solution, ugasanga umuntu yakize canke niki cahabaye. Umupfumu ugerageje kuraba imbaraga akoresha ga Pastor, imbaraga akoresha yoba zihabwa nande, zoba zivahe? Okay, ubwa mbere imbaraga umupfumu akoresha, urumva ubwa mbere n'umupfumu nyene, kandi ko ari umupfumu ntakoreshwa n'Imana ubwa mbere bwobwo, ntihagire uwibaza ko yoba ari Imana imukoresha. Hanyuma abapfumu hari abantu batabizi, bari uburyo bwinshi. Mugabo ngomba kuvuga ku bapfumu b'uburyo bubiri. Hari abapfumu baba beshi, aba escrow, kabana kujya nyine escrow bubaho, atavyo baba bazi. N'abandi bavre, haro n'abandi bavre, abo rero bavre ni babandi niyo ariko arahamagara ibinyamwonga, ahamagara ibyo mu masoko, ahamagara ibyo mu misozi, ibyo mu mariba, ukumva ko ariko ahamagara ubushobozi bw'umwijima. Kandi ntitwirengagize ko ubushobozi bw'abadayimoni burahari. Rero no kuvuga yuko uvuze ngo bakaronka ngo inyishu, burya hari umuntu asa n'utoye inyishu mugabo ateje ikindi kibazo, kuko wewe akoresha abadayimoni. Vuga ko namba uwakuroze afise abadayimoni biwe badafite inguvu, uwo mupfumu akoresha biwe bafise inguvu, bakirukana bajya abadayimoni bari muri wewe badafise inguvu. Mugabo rero ikibazo kihari, none kuri kugwanirwamwo n'amatsinda abiri y'abadayimoni, we ntabwo bifise ko bazava bakundana bigumire muri wewe, ko bose barazinanye, vyitwa kibazo cyaheze mugabo ari muri wewe bibereye mu rukundo ntange. Pastor, akabazo kanyuma nakana amatsiko mfise kandi sijeje nyine ndayafise. Twarumvise yuko shetani Lucifer ni yavuye mu ijuru, yari umumarayika mukuru, kandi ngo Imana imwirukana yafashe igice cya kabiri cy'abamarayika bari mu ijuru barazanana. Sinzi ko byo bari byo, nawe nukubiza nuko ndavyumva. Mbere uvuze cya kabiri ahubwo urakuye ko kimwe bavuga icya gatatu. Hanyuma kandi no kuvuga
bitatu vya bine yarabimanukanye. None twava tuvuga ko shetani kuko shetani ariyo yoba yari ifise imbaraga canke ariyo abamarayika bumvira kurusha uko bumvira Imana, hama tuje duhava tuvuga ko Imana yo yari ifise imbaraga zike kurusha shetani. Ico kintu twakivuga gute? Ubwa mbere kugira ngo wiyumvire gutyo wategeza kwiyumvira none uyu munsi shetani arihe? Ijambo ry'Imana ryerekana ko Satani aboshwe. Yaboshwe nande? Na Yesu niko ndavyumva. Okay. None uhindukira gute ukavuga ko umuntu yaboshe ubundi akamushira hana akamuboha ucuvuga ko muzumvye inkomete? Mugabo tugiye kubirabaga Pastor. Sinohava ncira urubanza ibiba mwisi kuko hari biba vyinye byinshi biba mu mpisho. Mugabo umuntu agiye kuraba abakora ivyaha n'abakora ivyiza ashize kuri balance basi ugereranije ukavuga ati je abamaze kunkorera ivyiza naba abamaze gukora ivyaha canke ibintu bitari vyiza bakorera bagenzanje cyangwa babikora mbona urashobora kugira balance ukaraba ugerageje kuraba umengo isi yiganziwe n'ibicumuro kurusha ivyiza biriko birakogwa. Hama tuzi ko ivyiza bikomoka ku Mana, hama ibibi navyo bikomoka kuri Lucifer. Ibibi nivyo vyiganziye ino si cyane gusumba. Nonaho twavuga gute? Twavuga ko umuntu abifisemwe uruhara canke uruhara rufisemwo Imana na shetani kuko nibo baturongora mu vyo dukora. Kubera ko Imana itureka tugakora ivyiza bike ariko gakaryo shetani ikadukoresha ivyaha vyinshi. Murakoze kumbaza ico kibazo. Ubwa mbere bwobwo hari ikintu dutegerezwa gutahura. Imana yoyo ubwayo yavuze gutya sinzokwama ndiko ndanyinyurana n'abinyama n'amaraso. Bivuga ko Imana nikeneye kwama irikira harira n'abantu inyinyurana nabo. Ivyo rero nigihe Abisirayeli bariko bava muri Egiputa bariko baja mu gihugu ikanani, hari ijambo Imana yababwiye ugeze mu gusubira mu vyagezwe, irababwira ngo mbasize imbere inzira zibiri mwebwe nyene bari mwe muhitamwe, inzira y'umugisha n'inzira y'umuvumo. Mwebwe nyene mubari mwebwe muca mwihitiramwe. Bo ubwabo nibo bahisemwo ibibi bareka ivyiza. Mugabe igihe cyose bahisemwo ibibi bakareka ivyiza, vyabi vyarabagarukako bikabagirira ingorane. Rero ntitwovuga ngo Imana ifise inkomezi nke kubera abantu benshi bakora ikibi gusumba abakora ivyiza. Nubwo abakora ivyiza bo bari ari bake, hama abakora ibibi bakaba benshi, vyavuye ku guhitamwo k'umuntu. Uhisemwo neza ubaho neza, uhisemwo nabi ubaho nabi. Nico gituma rero wewe nk'umuntu uri kurankwirikira ntushire ikosa ku Mana, mbere wanashima na shetani ntumurabe kuko shetani ubwiwe araboshwe. Ni wewe umuha inkomezi, ni wewe uhitamwo ivyo ukwiye gukora kuko dufise ubwenge Imana duhaye bwo gutandukanya ikibi n'iciza. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo mureke ikibi mukore iciza. Nibaza ko kibazo cyawe nakwishuye. Urakoze cyane Pastor. Naco kibazo navuze ko ari cyanyuma. Reka turangize ikiganiro tugushimira, ariko turangize ikiganiro kandi mugira akajambo mwotekerera ariko baradukurikira. Ego murakoze cyane mu ntumbero yo gutera intege umuntu wese ariko arankurikira. Muri bwa buzima bwose nacamwo bugoye, mu nyuma Imana yaranyizikiye impa kuba umuzezwa shengero, umwungere, umuntu arongoye abandi. Kubera rya jambo ry'Imana nagiye ndagira gute, nagiye ndazirikana, ngenda ndizera, rigenda rirahindura amateka y'ubuzima bwanje. Uyu munsi ndongoye ishengero mu gisagara kandi mwumvise ko ndiko ndiga, ubu ndafite diplome en théologie, niko ndaca licence en théologie, ejo nzoca na maîtrise. Kuvuga ko ubuzima burashobora kugira burashobora guhinduka. Nagomba rero gusaba rero umuntu hanini ariko arankurikira wese yuko yo kwakira Yesu Kristo
nk'umwami n'umukiza akaba umwami n'umukiza mu buzima bwiwe ubuzima bwe buzohinduka kandi tuzogira iherezo ryiza kuko ngo abamwakiriye bose babasha gucika abana b'Imana kuko bizeye izina ryiwe. Hanyuma rero sinoreka kurangiza ndabashimira nongera ndababwira aho iryo shingiro ryacu rikorera kugira ngo uzo kwifuza kuhashika agomba ko twoganira vyinshi aba mu micungararo kugira ngo azahashike. Ishingiro ryacu rikorera munsi station kwa Filipo hambavu neza na neza yo kwa Kandida kwisare bita Emmaus kandi tufise n'igikorane muri no minsi kiriko kiraba kiriko kibera kwisare bita ku muganuro. Rero ndangije ndabashimira mwese ntumirira umuntu wese kwakwiye kwizera Yesu Kristo akemera kurongorwa nawe kuko niwe mwongere mwiza. Muri Yohana 10:10 havuga ngo igisuma nikizanwa n'ikindi atari ukwiba ukwica no gutikiza uwo ni shetani ariko ngo nanje jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Uwo ninde? Uwo ni Yesu yaje kugira ngo turonke ubugingo kandi tuburonke busagutse. Nico tumare mpamagarira umuntu wese yizere Yesu Kristo yemere kuba kurongorwa nawe kuja mu burongozi bwiwe azotujana mu cyanya cy'ubwatsi butotaye. Niko Dawidi yavuze ngo uhoraho niwe mwungere wanje amvyagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotaye ngo aremeshe umutima wanje ngo anegurira ameza imbere y'abasi banje. Uvuga ngo anegurira ikibanza cyo kunezererwamwo imbere y'abatashaka ko nezerwa, anegurira ikibanza cyo guhezagirwa cyo kumerererwamwo neza imbere y'abatashaka ko mererwa neza. Rero mvana ngomba kwatumira uwo adufitiye imigambi myiza tumwizere kandi tumukurikire. Murakoze cyane bakunzi ba Saneza TV, turabashimiye tubasaba ko mwubandanya mubana n'ibiganiro vyacu. Murazi yuko atacu dukora kugira ngo mu mpande zose zigize ubuzima bwacu tugenda tuzica ijya nino kugira ngo tugende tumenya ibi nabiriye. Sisi hit promoter niwe mari kumwe kuri micro, ariko ndagusezere ndakwipfuriza kugumana ibihe vyiza kuba muri Yesu nkuko mubona no munsi twa mu biganiro vyacu muri Yesu. Ariko ndagusabe wewe uriko uradukurikira ntiwibagire gufyonda kuri subscribe kugira ngo channel yacu ibandanye itera ija imbere, ariko kandi no gusangiza ikiganiro bagenzawe navyo biratwubaka cyane. Narijya ko tuba twabashikirije ibintu bizima kandi nawe nibaza ko vyakubatse na gahwane.